Muy buenos días, mwaramutse amados hermanos bakundwa y na bene amigos data presentes n'inshuti aquí en muri hano Tuluá, aha muri Tuluá, Colombia. Colombia. Es para mí una bendición grande Kuri estar jewe con n'umugisha ustedes udasanzwe para kubana compartir unos namwe momentos de kugira compañerismo ngo alrededor del sabikanye programa namwe umwanya wo divino kuyaga ku mugambi ver w'Imana, a Dios tubone separando la luz n'Imana de las itandukanya tinieblas, umuco porque n'umwijima, Dios siempre kuko Imana separa buri gihe la luz itandukanya de las tinieblas. umuco Dice n'umwijima. el Génesis capítulo Mwitangurira igice 1 verso 1 ca mbere kuva al ku murongo wa 5. mbere kugeza ku wa En el gatanu principio haravuga ngo ubwa mbere creó na mbere Dios los cielos Imana yaremye y la tierra. ijuru n'isi. Y la tierra estaba desordenada Isi yari ikiri y buziba, vacía, yari kubusa y gusa, las tinieblas kandi umwiza estaban sobre la faz wari upfutse del abismo, idamba, y el Espíritu de Dios kandi mpwemu se w'Imana movía sobre la faz yatambatamba de las hejuru aguas. y'amazi. Y dijo Dios, sea la Imana luz, iravuga iti y fue nihabeho la umuco, luz. umuco Y vio ubaho. Dios que la luz Imana era ibona buena, umuco ko ari y mwiza, separó Dios la iraheza luz de las itandukanya tinieblas. umuco Y n'umwiza. llamó Dios a Imana la yita luz umuco día, umurango, y a las tinieblas umwiza llamó iwita noche. ijoro. Y fue la tarde y la Buragoroba mañana buraca, un día. uwo ni umunsi wa mbere. Que Dios bendiga su Ese palabra Imana yohezagira en ijambo nuestros ryayo corazones mu mitima y yacu, bendiga nuestros kandi corazones ihezagira con imitima su yacu, palabra en iyihezagize esta ocasión. ijambo ryayo Nuestro muri tema kano es kanya. Dios Icigwa cacu separa ni la luz Imana de las itandukanya tinieblas. umuco Pueden tomar asientos si tienen la n'umwijima. bondad. Murashobora gufata ibyicaro byanyu. En el principio, Ubwa mbere na mbere Dios creó los cielos Imana y la yaremye tierra amajuru n'isi, y pasaron kandi haciye millones de años, lo más amamiliyoni probable, desde y'imyaka que Dios creó uhereye igihe los Imana cielos yarema y la tierra. amajuru n'isi. Y después Hanyuma de cierta cantidad y'igitigiri runaka c'imyaka canke amamiliyoni y'imyaka, a Dios turabona aquí Imana moviéndose ngaha iriko sobre la faz de iratambatamba las hejuru y'amazi, y la kandi tierra estaba desordenada y isi vacía. yari ikiri buziba, Y yari ahora se kubusa está gusa. moviendo sobre la faz de Rero las aguas. yariko ¿Quién? iratambatamba hejuru Dios, y'amazi, nde? el Imana, creador de los cielos umuremyi y de la w'amajuru tierra, hamwe n'isi, el cual ari we es llamado también el yitwa Verbo, kandi que era con ijambo Dios yahoranye y era n'Imana Dios, kandi yari Imana, porque es el mismo kuko Dios ni Imana en nyene su ubwayo cuerpo mu mubiri teofánico, wayo wa y ese teofaniya, cuerpo teofánico kandi uwo de mubiri wa Dios, teofaniya que es w'Imana parecido a nuestro cuerpo usa físico, n'umubiri wacu es w'inyama llamado el witwa Verbo de Dios. jambo w'Imana. Es también llamado el ángel Witwa del kandi pacto o marayika ángel w'isezerano canke Jehová. marayika w'uhoraho. Es ahí donde Aho Dios colocó niho Imana su yashize nombre, izina ryayo, pues dice kuko iravuga el Éxodo capítulo mu kuva igice 23, ca 23, verso 20 umurongo wa al 20 23. kugeza kwa He aquí yo 23, envío mi ángel delante de ti atehengera para ntume que te guarde umumarayika en el imbere camino yanyu y abazigame te mu nzira, introduzca en el lugar que abashikane yo he aho preparado. nateguye. Guárdate delante de Muze él y mumwubahe, oye su voz. mumwumvire, No le seas rebelde, ntimuze porque él mumugararize, no kuko perdonará utazobaharira vuestra rebelión, ibicumuro porque mi byanyu, nombre kuko izina está ryanje en riri él. muri we. ¿Dónde? Hehe? En su ángel, Muri que es marayika ese wiwe, cuerpo ari wo teofánico uno mubiri wa de la sexta teofaniya dimensión wo mu llamado el buringanire bwa ángel del gatandatu pacto o witwa ángel de marayika Jehová, w'uhoraho canke el cual marayika le apareció w'isezerano, a diferentes ari we profetas del yiyeretsa Antiguo abavugishwa Testamento n'Imana en la batandukanye bo mu forma isezerano de rya un kera, varón, de un ameze ángel, nk'umuntu, de un umumarayika, hombre, de otra umuntu dimensión, wo o mu sea, de bundi la sexta buringanire, ni dimensión. ukuvuga ngo wo mu buringanire Y bwa en ese gatandatu. cuerpo Kandi de mw'uwo la sexta mubiri dimensión, wo mu buringanire ¿quién bwa estaba? gatandatu Dios, harimwo nde? el creador de Imana, los cielos y de la umuremyi tierra, w'amajuru el n'isi, cual ari desde we ese cuerpo creó aremwo los uwo cielos mubiri y la tierra. yaremye Y amajuru ahora n'isi. Rero vean el misterio de ese ángel, murabe el ángel ibanga de Jehová que ry'uno aparece en el mumarayika, Antiguo marayika w'uhoraho Testamento, agaragara el mu cual isezerano apareció al rya profeta kera, Moisés umwe en la yereka forma de umuvugishwa una n'Imana columna de Mose fuego, ameze nk'inkingi y le y'umuriro, habló a Moisés y le dijo: yo akavugisha soy el Dios Mose de akamubwira Abraham, ati de ndi Isaac Imana y de ya Jacob. Aburahamu na Isaka na Yakobo.
niwe kandi yiyerekanye mu nshuro zitandukanye ameze nk'umuntu ariko mu bundi buringanire. Uwo muntu wo mu bundi buringanire ni Imana nyene ubwayo umubiri wayo wa teofaniya. Uwo muntu wo mu bundi buringanire ni umuremyi w'amajuru hamwe n'isi. Rero dushobora kubona yuko uwaremye amajuru n'isi ari umuntu wo mu bundi buringanire, yitwa marayika w'isezerano canke marayika w'uhoraho, ariyo Mana nyene ubwayo umubiri wayo wa teofaniya. Rero turabona ko we yigize umubiri aba mu biremwa abantu, yambaye umubiri w'inyama, amenyekana ku izina rya Yesu. Murabe ingene umukundwa wacu umwami Yesu Kristo ari umuntu akomeye cyane. Si uyundi ni Imana nyene ububasha bwose, umuremyi w'amajuru n'isi, aje mu mubiri we wa teofaniya, hanyuma aja umubiri w'inyama witwa Yesu w'i Nazareti. Nico gituma abayuda buri gihe bama bagwanya Yesu. Yesu akababwira ati, none ubu kubera iki? Ni igiki mu bikorwa byiza nakoreye muri mwebwe gituma mushaka kuntera amabuye? Bakamubwira bati, ntidushaka gutera amabuye kubw'ibikorwa byiza, ariko nuko warogose kuri umuntu ukigira Imana. Ariko suko byari bimeze. Ariko ni Imana yari yigize umubiri, iba mu biremwa abantu. Jambo yahoranye n'Imana, akaba Imana, yigize umuntu, yigize umubiri w'inyama, aba mu biremwa abantu. Ariko bo biyumvira yuko ari umuntu ariko aragaragaza kwigira Imana. Ntibari bazi yuko yari Imana yigize umuntu, yigize umubiri, yari yambaye umubiri w'inyama. Nico gituma yashobora gukora bijya bitangaza byose yakora, kuko yari umuremyi w'amajuru n'isi hamwe n'ikiremwa muntu, ari hagati mu byo yaremye. Kandi namba yashoboye kurema, nuko rero mbega ntiyari gushobora gukiza abagwaye, ntiyari gushobora guhumura impumyi, ntiyari gushobora kurema, kugwiza imitsima n'amafi, ntiyari gushobora kubwira umuyaga n'ibihuhusi hamwe n'ikiyaga kugira ngo bicereze. Yego birashoboka, kuko ni umuremyi w'amajuru n'isi, afise rero ukugenzura ibyo yaremye byose. Ndetse twaranamubonye agendera ku mazi mu gicugu ca kane, hariya igihe abigishwa bari mu gihuhusi, mu mipfunda. N'Imana yonyene ishobora gukora ivyo bintu, kandi yari iri mu mubiri w'inyama. Ariko nitegereze, iri no mu mubiri w'inyama yashobora kubandanya ikora nk'Imana. Ntiyari umuntu, ariko yari Imana biciye mu muntu yitwa Yesu. Uvugishwa n'Imana Yesaya yari yavuze ko inkumi izosama inda ikavyara umwana w'umuhungu, ikamwita gute? Emanueli. Bisobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Imana mu biremwa abantu mu buryo bw'umuntu muvugishwa n'Imana, kugira ngo ikore igikorwa cayo c'ubucunguzi ku musaraba i Karuvariyo. Imana yamye yigaragariza mu mubiri muri Yesu w'i Nazareti. Rero iyo niyo Mana nyene yavuze ati ntihabeho umuco, umuco ukabaho. Niyo Mana nyene yatandukanije umuco n'umwijima, itandukanya kandi n'umwijima hamwe n'umuco. Kuko mwitegereze, umwijima n'umuco ntibishobora kuberaho icarimwe. Umuco iyo ushitse, umwijima urakamangana. Iyo umuco ushitse, umwijima urahunga. Uwurondeye ntushobora kuwubona. Ariko umwijima uca ujahe? Umwijima urihe? Buri gihe umwijima uri ahantu hatari umuco. Rero mwitegereze ingene Imana yise umuco umurango, umwijima nawo iwita ijoro. Rero ubuzima Imana yari yashize ku mubumbe w'isi bwari bukeneye uno muco, kuko ata muco uhari ntihashobora kubaho ubuzima. Kandi Imana ni umuco. Nico gituma
el que origina ari la nayo vida de toda la creación. itanguza ubuzima bw'ibyaremwe byose. Nicyo gituma tubwirwa ngo ubwa mbere na mbere Imana Y la tierra. yaremye ijuru Y en n'isi. San Juan No muri Yohana nos explica con más detalles haradusigurira mu idonido todo este misterio ingene de la rino creación. banga Dice en ryo el kuremwa principio era el ryabaye. verbo, y el verbo Haravuga era ngo con ubwa mbere Dios, na mbere jambo yariho, y el verbo kandi jambo yahoranye n'Imana, Dios. kandi uwo jambo yari Este era en el Imana. principio Uwo yahoranye con Dios. n'Imana ubwa Todas mbere las na cosas mbere. por él Byose byaremwe fueron hechas, nawe. y sin él Mu byaremwe nada de byose lo que ha sido nta hecho kintu na kimwe fue kitaremwe nawe. O sea que todas las cosas Ni fueron ukuvuga yuko hechas ibintu byose por byaremwe el verbo, na que era jambo. con Dios, Jambo yahoranye y era n'Imana Dios. kandi yari Imana. Era con Dios porque ese es su cuerpo Yahoranye teofánico. n'Imana kuko uwo ni wo Y mubiri era wa Dios teofaniya, porque kandi yari Imana en ese kuko cuerpo teofánico ni mwo muri wa teofaniya habitando niho Dios, y desde ese Imana cuerpo iba, teofánico kandi mwo muri wa Dios teofaniya habla niho y lleva a Imana cabo toda su ivugira creación ikarema por medio ibintu de byose su palabra biciye mu ijambo creadora, ryayo rirema siendo hablada ririko a riravugwa través de su biciye cuerpo mu mubiri teofánico. wayo wa teofaniya. Y luego Hanyuma crea al hombre, yaremye umuntu, le da un cuerpo imuha teofánico umubiri wa teofaniya de la sexta dimensión, wo mu buringanire bwa de esa misma gatandatu. dimensión Mw'ubwo buringanire nyene del cuerpo bw'umubiri teofánico de Dios. wa teofaniya O sea w'Imana. que cuando Ni ukuvuga ko Adán igihe recibió Adamu ese cuerpo yaronka teofánico umubiri de wa la sexta teofaniya mu dimensión, buringanire bwa gatandatu, obtuvo un cuerpo igual yarose al de umubiri Dios, umeze de nk'uw'Imana la sexta dimensión. wo mu buringanire bwa Y vino a gatandatu. ser Kandi Adán Adamu un ser yaciye aba de la sexta dimensión, ikiremwa cyo mu buringanire bwa en ese gatandatu cuerpo, mw'uwo mubiri. pero recuerden que Ariko alma mwibuke yuko es ubugingo lo que es en sí la ubugingo persona. nibwo Y ahora, muntu by'ukuri. el Rero alma de Adán ubugingo es bwa colocada Adamu en un cuerpo teofánico bushirwa mu mubiri de wa la sexta teofaniya dimensión. wo mu buringanire Así bwa como Dios gatandatu, estaba en nk'uko un Imana cuerpo nayo yari iri mu teofánico mubiri wa de la sexta teofaniya dimensión. wo mu buringanire bwa gatandatu. Y de esa dimensión Kandi es mw'ubwo que tiene buringanire existencia niho toda la creación havuye visible. O sea que Dios, ibiremwa byose bigaragara. antes de traer Ni ukuvuga yuko existencia Imana visible imbere yuko ibizana mu de los buringanire tiempos y bugaragara, materia, uburinganire bw'umuco, la umwanya hamwe creación, n'ibiboneka, primero, ibyaremwe la trajo ubwa mbere en yabanje la sexta dimensión. kubishira mu buringanire bwa Dice gatandatu. San Pablo a los Pawulo hebreos, hablando yavuze mu Baheburayo atubwira ku byaremwe mu gice cya 11, es pues la fe, la certeza haravuga de ngo lo que ukwizera no se kumenya espera, rwose la convicción de ibyizigirwa lo que no se ve. udakekeranya ngo Porque ntibizoba, por ella kandi alcanzaron bitabonwa buen niko kubitumenyesha ko ari testimonio iby'ukuri. los antiguos. Icyatumye Por abakera la fe bashingirwa intahe entendemos ni uko haber bari sido bagufise. constituido Ukwizera niko el kutumenyesha universo yuko isi por la palabra yaremwe de Dios. n'ijambo De ry'Imana. modo que lo Icyo que se ve cyatumye fue hecho ibiboneka de lo que no bitaremwe se veía. mu biseruka. O sea que del mundo Ni invisible ukuvuga de la yuko sexta isi dimensión itaboneka yo mu buringanire bwa gatandatu, es que viene mw'iyo si lo que nosotros niho podemos hava ver. ibyo Se twe dushobora materializa kubona en esta dimensión bigaragara visible del mw'uburinganire tiempo buboneka y materia. bw'umuco, umwanya hamwe n'ibiboneka. Kandi ibintu byose Imana yaremye Lo creó primero en la yabanje sexta dimensión kubiremera mu buringanire bwa gatandatu, teofánica, mu buringanire y bwa ahí teofaniya. lo materializó Ibikura ngaho rero iraheze ibigaragaza mw'uburinganire Así ha sido. bwo ku isi. con Uko niko el universo completo. vyabaye no ku isanzure Y ryose iyo antes riva rikagera. de estar Kandi materializado mbere todo en yuko esa byose sexta bigaragazwa dimensión, donde mw'uburinganire bwa gatandatu, estaba, byari todo birihe? estaba en el Byose cuerpo byari biri mu mubiri wa teofánico teofaniya de Dios, w'Imana, que es ari ese wo ángel ari de uno Jehová, mumarayika o ángel del w'uhoraho canke marayika Y antes de w'isezerano. estar Kandi mbere yo kuba, Dios con ese cuerpo teofánico imbere y'uko Imana iba visible mw'uwo de la mubiri wa sexta teofaniya dimensión, uboneka mu buringanire bwa donde estaba gatandatu, todo, mbega pues, byose byari birihe? Byari biri mu y ahí Mana. es que ha venido Aho niho saliendo rero byavuye todo. Primero byose. el cuerpo Ubwa teofánico mbere de umubiri wa Dios, teofaniya y w'Imana, ahí en ese cuerpo aho mw'umubiri wa teofánico Dios teofaniya colocó Imana todo. yahashize byose. Y por eso Nico desde ese gituma cuerpo teofánico mw'umubiri wa teofaniya viene existencia niho havuye ukugaragara kw'ibyaremwe n'Imana byose. Aho rero hari kandi n'imibiri yacu ya teofaniya. Aho niho hava n'imibiri yacu ya teofaniya. y luego Kandi hanyuma cuando Dios igihe Imana materializó yagaragaza aquí en la tierra ngaha ku isi al ser humano, ikiremwa muntu, tomando del polvo de la igafata tierra y umukungugu wo ku creándole un isi cuerpo ikakiremera físico, umubiri w'inyama,
turabona yuko rero ico gihe kiremwa muntu cisanze mu bundi buringanire, uburinganire bw'umuco, umwanya n'ibiboneka ngaha ku mubumbe w'isi. Kandi ngaha ku mubumbe w'isi nuko rero yabonye umuco mw'ubu buringanire twebwe uno muco nyene tubona. Ariko mwamuzi ikintu kimwe, ko nubwo hatoba umuco w'izuba canke umuco w'amatara mu bundi buringanire, nk'akarorero mu buringanire bwa gatandatu ni ku murango, nta mwijima ngaho haba. Mwibuke yuko abari muri paradizo babwiye mwene Data Branham ati hano ntidukora, ntiturya, ntitunaryama. Nuko rero hariya nta joro ririyo, abantu rero ntibaryama ngo basinzire barote. Ni uburinganire bw'umuco. Rero mwitegereze, we ushobora kuba uri kuraba ngaha ku isi, nuko hakaba ari mw'ijoro, ariho haba ari mu mwijima, kiretse iyo umuntu afise umuco w'umuyagankuba canke umuco w'itara runaka. Ariko twiyumvire yuko hoba ari mw'ijoro, ntihabe hari n'umuco n'umwe uri kuraka. Ariko yamara Imana ikwemereye kuraba mu buringanire bwa gatandatu, we woshobora kubona mw'ubwo buringanire ukabibona byose neza. Nubwo ngaha ku isi hoba hari umwijima, kuko uburinganire bwa gatandatu ntabwo bukeneye izuba kugira ngo rihamurikire. Rero Imana yaratandukanije umuco n'umwijima. Mu gutandukanya rero umuco n'umwijima, Imana mu kubitandukanya, turabona ko umwijima yawise ijoro, umuco nawo iwita umurango. Kandi urwo rutonde nyene, urwo rutonde Imana yagenye yashiriyeho umubumbe w'isi, kubera ko ikiremwa muntu cakuwe mu mukungugu wo kw'isi. Ku bijanye n'umubiri wacu ufatika, Imana yageneye ikiremwa muntu urwo rutonde nyene, urwo rutonde yageneye isi. Kandi nk'uko umubumbe w'isi wakigwa n'izuba, haraje umuco. Igihe Imana yavuga ati ntihabeho umuco, umuco ubaho. Uko ni nako kandi no ku kiremwa muntu biri. Ikiremwa muntu ku giti cacu, Imana yaragenye ko izuba rizorasira ikiremwa muntu. Kandi nk'uko yavuze ati ntihabeho umuco ku mubumbe w'isi, Imana yaravuze ati ntihabeho umuco ku kiremwa muntu. Izuba rishushanya Kristo. Kristo niwe zuba ry'ubugororotsi. Kandi aratubwira Mutagatifu Pawulo mu gwete yandikiye Abikorinto ba kabiri igice ca 4 murongo wa 3 kugeza ku wa 6. Ariko nambo ubutumwa bwiza twahawe butwikirirwa abahona, nibo batizera. Bamwe Imana y'iki gihe yahumye imitima ngo umuco ntubakire w'ubutumwa bw'ubwiza bwa Kristo. Niwe shusho y'Imana. Kristo niwe shusho y'Imana. Ni ukuvuga iyo shusho, iyo teofaniya, umubiri wa teofaniya w'Imana ni Kristo. Kristo umubiri wiwe mu buringanire bwa gatandatu, umubiri wa teofaniya ni ishusho y'Imana. Rero kameremere gafatika kaboneka k'Imana ni umubiri w'inyama, umubiri ufatika wa Yesu Kristo. Rero abana b'Imana bose mu byaremwe bisha, nk'uko ibyanditswe bivuga, Mutagatifu Pawulo aratubwira ngo nk'uko twambaye ishusho y'umukungugu, niko tuzokwambara n'ishusho y'uw'ijuru.
ubwa mbere turonka ino shusho ya teofaniya, umubiri wa teofaniya mu kwakira Kristo nk'umukiza wacu, hamwe no kozwa ibyaha byacu mu maraso ya Kristo, hamwe no kuronka mpwemu yera. Hanyuma tuzoronka kameremere ka Yesu Kristo, no kuvuga ngo umubiri ufatika uhoraho uhawe ubwiza, ari wo mubiri azoduha ku munsi wa nyuma, igihe azozura abapfuye bizera Kristo, akabazurira mu mubiri uhoraho, agahindura n'imibiri yacu ipfa. Uko niko rero tuzogira ishusho na kameremere vya Yesu Kristo. Rero habandanya havuga ngo kuko tutigisha abantu ibyacu, ariko tubigisha ibya Kristo Yesu, ko ari we mwami, natwe yuko turi abashumba banyu ku bwa Yesu. Imana imwe yavuze ngo umuco wake uvuye mu mwiza, niyo yakiye mu mitima yacu kwerekana umuco, niwo kumenya ubwiza bw'Imana buri mu nyonga ha Yesu Kristo. Rero murabe ingene Imana yavuze ko umuco wo kwaka. Uko niko rero wakayanganye mu bugingo bwacu, mu mitima yacu. Niyo yakayanganye kuko Imana ni umuco, kandi igihe yagaragara iri mu mubiri w'umuntu yaravuze ati ndi umuco w'isi, kandi uwunkurikira ntazogendera mu mwiza, ariko azogira umuco w'ubugingo. Muri Yohana mu gice cya mbere, aho twari twasomye ubwa mbere, imbere y'iki gisomwa cya mutagatifu Pawulo, haravuga ko jambo yahoranye n'Imana kandi yari Imana, ko ari we yaremye ibintu byose, byose byaremwe nawe. Mu byaremwe byose nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimwo ubugingo. Mbega ubugingo bwaje buva he? Ubugingo bw'ibyaremwe byose, bw'isanzure yose iyo riva rikagera, hamwe n'ubw'ibiremwa bigaragara, bwapfuye muri jambo, ariyo Mana nyene ubwayo, umubiri wayo wa teofaniya. Mwo mubiri wa teofaniya w'Imana usa n'umubiri wacu, ariko mu bundi buringanire Imana yahashize ubuzima bw'ibyaremwe byose. Nico gituma muri yo ariho hava ibyaremwe byose, kandi ibyaremwe byose byabanje kuremerwa mu buringanire bwa gatandatu, hanyuma iraheza ibigaragaza mu buringanire bw'umuco, umwanya, hamwe n'ibiboneka, kuko ibiboneka byaremwe mu biki? Mu bitaboneka. Rero Imana n'ubu iracabandanya irema. Yo iriko irarema ivyaremwe bishasha, atari ivyaremwe vya kera, ariko iriko irarema ivyaremwe bishasha. Rero mu vyaremwe bisha, nk'uko mu vyaremwe vya kera umuco wakayanganye, ubu naho rero mu vyaremwe bishasha vy'ubwoko bushasha, ivyaremwe bifishe ishusho na kameremere ka Kristo, umuco w'Imana, ari wari Kristo, warakayanganye mu bugingo bwacu, hanyuma uratumurikira, uratwakira ngaha ibwina mu bugingo bwacu, kandi we yaratanguye bino vyaremwe bishasha. Ico gituma mu kwizera Kristo nk'umukiza wacu, no koza ivyaha vyacu mu maraso ya Kristo, hamwe no kuronka mpwemu wiwe yera, turonka umubiri wa teofaniya, kandi tuba twamaze kwinjira muri ivyo vyaremwe bisha. Kandi ubwa mbere abanza kuturemera umubiri wa teofaniya uhoraho, kugira ngo hanyuma azoturemere umubiri ufatika uhoraho uhawe ubwiza, ari wo
uzoremwa kandi ukazoturuka mu bitaboneka. Ni ukuvuga yuko uzoturuka mu buringanire bundi butaboneka ariko buhari, kandi n'uburinganire aho Imana yatanguriye irema, yiremeye umubiri wa teofaniya wayo nyene ubwayo. Ubu natwe rero ikiraturemera uva mu gihugu uja mu kindi, iriko iraturemera umubiri wa teofaniya nyene. Bityo uva mu gihugu uja mu kindi, mu gihe c'intumwa, hanyuma no mu gihe ca mbere, ca kabiri, ca gatatu, ca kane, ca gatanu, ca gatandatu n'icindwi, hamwe no mu gihe c'ibuye rikomeza ifuruka, iriko irarema ivyaremwe bishasha. Abantu benshi biyumviriye kumbure ko kwizera Kristo nk'umukiza wacu hamwe no koza ibyaha byacu mu maraso ya Kristo no kuronka mpwemu wiwe ko ari irindi dini, ariko si dini, ni ukuremwa kw'ivyaremwe bishasha bifise ubugingo budashira. Kristo muri Yohana igice ca 5 yaravuze ati, nukuri ndababwire, uwumva ijambo ryanje akizera uwantumye niwe afise ubugingo budashira, kandi ntazoshirwa mu rukinja, ariko bavuye mu rupfu ashitse mu bugingo. Rero turabonye yuko kwizera Yesu Kristo atari ukuvuga gusa uti jewe ngiye kuba umwizera Yesu Kristo, ati kandi ngiye kuja mu idini. Oya, kwizera Yesu Kristo nk'umukiza wacu no kozwa ibyaha byacu mu maraso ya Kristo hamwe no kuronka mpwemu wiwe, ivyo bisobanura kuva mu rupfu ugiye mu bugingo budashira. Ivyaremwe vya mbere ivyatangujwe na Adamu, ivyaremwe vya mbere vy'ibiremwa abantu vyaraguye mu itongo rya Edeni, nico gituma urupfu rwinjiye muri ivyo vyaremwe vya mbere, ubwo bwoko bwa mbere, ndetse mu yandi majambo uruvyaro rwa Adamu. Kandi kubw'iyo mpamvu nico gituma ikiremwa muntu kivuka kikabaho hanyuma kigapfa mu buryo bugaragara, kuko ikiremwa muntu kiza giturutse muri ivyo biremwa vy'umuntu wa mbere, kandi ivyo biremwa vyaraguye. Ariko ho biciye muri Adamu wa kabiri ari we Yesu Kristo, turonka ubugingo budashira, kuko turonka umubiri wa teofaniya mu buringanire bwa gatandatu, kandi aho bitwereka ko hakayanganye umuco ari wari Yesu Kristo, ariyo Mana, kandi umuco warakayanganye mw'isi iyo mu buryo bw'impwemu. Ukuza kwa mbere kwa Kristo mwitegereze igikorwa yakoze. Rero mwibuke ko urwo rutonde nyene rw'Imana, Imana ikoresha ku mumbe w'isi, irarukoresha no ku kiremwa muntu. Kandi murabe ingene uruvyaro rukomoka kuri Adamu, ubwoko bukomoka kuri Adamu n'ubwoko bwaguye. Rero Kristo ubu ariko ararema ibindi vyaremwe bishasha, ivyaremwe bishasha bifise ubugingo budashira. Nico gituma iyo umuntu yizeye Yesu Kristo akaronka na mpwemu wiwe, aba yarose ubugingo budashira, kandi aba yaramaze kuba uwo mw'ivyo vyaremwe bishasha. Rero umubumbe w'isi nawo nyene uzoronka impinduka, uzohindurwa, kuko nk'uko ikiremwa muntu kironka impinduka biciye muri Kristo, kubwo kwizera Kristo ikiremwa muntu kiratsindanishirizwa, kubw'amaraso ya Kristo kirezwa, kubwa mpwemu wa Kristo naho kiratunganywa, kuko biciye muri mpwemu wa Kristo
ikibi cyose kirakugwaho, icyaha cyose cyarakuweho, kuko mpwemu wa Kristo akoresheje amaraso ya Kristo atwoza ibyaha byose, kandi atwuzuza mpwemu wiwe yera, uwo muriro wera. Hanyuma nyuma yo kuduha umuganura wa mpwemu ku munsi wa nyuma, umuganura wa mpwemu ni umubatizo wa mpwemu yera, aho tuzoronka umubiri wa teofaniya mu burengane bwa gatandatu. Ku munsi wa nyuma naho azoduha umwuzuro wa mpwemu, ariko kuzoba ari uguhindurwa kw'imibiri yacu. Bityo rero tuzoronka ugucungurwa k'umubiri. Ugucungurwa k'umubiri uko nuko abahungu n'abakobwa b'Imana bongera kugira umubiri ufatika, uhoraho, uhawe ubwiza, kandi twese tuzomera co kimwe n'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Rero umubumbe w'isi nawo nyene uca muri izo ntambuko nyene, muri urwo rugendo. N'ishengero rya Yesu Kristo nk'umubiri w'ibanga w'abizera naryo nyene rica muri iyo ntambuko. Rero muraba umubumbe w'isi, umubumbe w'isi mu mubatizo w'umwuzure ku bw'amazi y'umwuzure yo mu gihe ca Nowa, niho umubumbe w'isi warose iyo ntambuko yo gutsindanishirizwa. Hanyuma mu rupfu rwa Kristo ku musaraba w'i Kaluvariyo, asesa amaraso yiwe ku isi, hariya ku musaraba w'i Kaluvariyo, umubumbe w'isi warejejwe. Kandi Kristo, mwitegereze, ariko arishura ikiguzi c'ubucunguzi c'ivyaremwe byose, ikiremwa muntu n'umubumbe w'isi, hamwe n'ibintu byose afise vyanditswe mu gitabo c'ubugabo c'umwagazi w'intama. Rero turabona kw'isi yejejwe biciye mu rupfu rwa Kristo ku musaraba w'i Kaluvariyo, asheshe amaraso yiwe aha ku mubumbe w'isi. Ishengero rya Yesu Kristo rica muri izo ntambuko nyene umubumbe w'isi ucamwo, kandi n'umwe wese muri twebwe ku giti ciwe arazicamwo. Ishengero ryapfutse ku munsi wa Pantekoti ryaraguye, kandi mu kugwa turabona ko haje umwijima wo mu buryo bw'impwemu kuri ryo, ariko mu nteguro y'ubucunguzi, mu mugambi w'ubucunguzi, vya bindi nyene Imana ikora ku mubumbe w'isi ikabikora no kuri twebwe ku giti cacu, ibikora no kw'ishengero ryayo. Kandi intambuko yo gutsindanishirizwa kw'ishengero iza mu gihe ca Ruteri, kugira ngo habe ukugarurwa kw'ishengero. Hanyuma intambuko yo kwezwa iza mu gihe ca John Wesley. Hanyuma intambuko y'umubatizo wa mpwemu yera mu kugarurwa kw'impano iza mu ntambuko y'igihe c'indwi, igihe gishushanya igihe ca Lawodikiya. Hariyo ntambuko ya Pantekoti, hari nayo Revera William Branham yarongetswemwo nk'intumwa y'ico gihe c'indwi c'ishengero ry'abanyamahanga. Hanyuma ku munsi wa nyuma kw'ishengero turafise isezerano ko mpwemu yera azoza agaragaye mu mwuzuro wose mu ishengero ryiwe. Kandi iyo ntambuko ya kane ni intambuko aho Yesu Kristo azokura ku ishengero ryiwe ibintu byose bidategerezwa kuba mu ishengero ryiwe. Kandi ni naho Kristo azotandukanya burundu
atandukanye umuco n'umwijima, kuko Kristo izuba ry'ubugororotsi yarasezeranye muri Malaki igice cya 4:2, haravuga atari kwamweho abubaha izina ryanje izuba ry'ubugororotsi rizobarasira rivize gukiza mu mababa yaryo. Uko ni ukuza kwa Kristo, kuza kwa marayika w'isezerano, kuza kwa mpwemu yera agaragaye ku munsi wa nyuma, agaragariye muri marayika wewe ntumwa. Muri ino ntambuko aho ishengero rya Yesu Kristo rizoronka ukugarurwa mu mwuzuro, kugarurwa burundu, kandi abarigize nabo bazoronka guhindurwa kw'imibiri yabo. Hanyuma abapfuye mu bihe byaheze bazobana natwe bazutse bari mu mibiri ihoraho. Rero murabe ingene izo ntambuko nyene, intambuko Imana icishamwe mu mubumbe w'isi, iraziducishamwe natwe ku giti cacu, kandi inazicishamwe ishengero ryayo nk'umubiri w'ibanga w'abizera. Rero igihe tuzohindurwa aho kuri twebwe ku giti cacu azoba ari umubatizo wa mpwemu yera mu mwuzuro wose, kandi uko kuzoba ari guhindurwa kw'imibiri yacu. Uko kuzoba ari ukuragwa mu mwuzuro kwa buri muhungu n'umukobwa w'Imana, kandi muri uwo mubiri nta turemangingo tw'ubugwayi tuzoba tuburimwo, azoba ari umubiri utunganye, ufise ubugingo budashira. Mw'uwo mubiri nta kintu na kimwe kizoba kiwurimwo gishobora kuwonona, kuko azoba ari umubiri uhawe ubwiza. Kandi n'umubumbe w'isi uzoca muri iyo ntambuko nyene nyuma y'inganje y'imyaka igihumbi. Nyuma y'inganje y'imyaka igihumbi umubumbe w'isi uca mu mubatizo w'umuriro mu mwuzuro wose, kugeza ubwo uzohindurwa. Umubumbe w'isi uzohinduka kugeza ubwo ivyo ubu dufise nk'amazi ari ibice 2 kuri 3 vy'isi yose, mu gihe ubw'Imana izoba iriko iratunganya ino si nyuma y'inganje y'imyaka igihumbi. Ivyanditswe biravuga yuko amabahara atazokubaho ukundi, kandi namba amabahara azokugwaho nuko rero tuzogira gusa inzuzi n'ibiyaga, ariko nta mabahara azoba gihari nk'uko ahari uno munsi. Kubw'ivyo rero ntabwo tuzoba tugifise ica gatatu c'isi yumutse, ariko tuzogira hanini cane. Uko niko isi izoba imeze igihe izohindurwa n'Imana hanyuma y'inganji y'imyaka igihumbi. Kandi n'ikibanza ca Isirayeli ntabwo kizoba ari ikibanza gito gusa. Yerusalemu musha, ico gisagara tuzogira aha ku mubumbe w'isi igihe isi izohindurwa, igisagara gusa kizwe uburinganire, ubwaguke bw'amamire 1,500. Mbega vyoba ari ibirometero bingana gutega migere? Ivyo vyoba ari hafi ibirometero 2,500 n'imiburiburi. Ni nko ngaho nyene n'imiburiburi. N'uburebure kumbure twobigira nk'uko nyene, kuko ku birometero 100 ntabwo. Nuko rero murumva ko ibirometero 2,400 vy'uburebure n'ibirometero 2,400 vy'ubwaguke, hamwe n'ibirometero 2,400 vy'amaduga uja hejuru. Nuko rero ico kizoba ari gisagara kinini cane. Kugira ngo uve
ku mpera imwe y'igisagara uje ku yindi mpera y'igisagara byo gutwara amasaha runaka. Ni nk'amasaha ngahe byo gutwara? Reka tuvuge duti ugenda ibirometero 100 ku isaha byo gutwara amasaha 28. Amasaha 28. Nuko rero womara umunsi wose uri kuragenda ugenda ibirometero 100 ku isaha ugendera mu modokari. Kurengana igisagara kinini cyane dufise ngaha ku isi ntabyo bigutwara umwanya munini, nibyo, ariko mw'ico gisagara cyo kizogutwara umwanya munini mu gihe umuntu azoba akagendera mu modokari. Aho n'igihe kugira ngo tuvyumve neza. Nuko rero ivyo vyerekana ko azoba ari gisagara kinini cyane, kandi uko ico gisagara kizoba kimeze ntihazoba harigize kubaho igisagara nk'ico kimeze nk'ico, kuko ico ni gisagara c'Imana yacu kizoba kiriko kiragaragara ngaha ku isi, kandi kizogira n'izina ry'Imana yacu. Aho Imana izobiba, ijuru hamwe n'isi bizohura. Aho niho hazoba, mw'ico gisagara niho hazogaragarira uburinganire twese dutahura ngaha ku isi. Hazogaragarira uburinganire bwo ku isi, ariko kandi hazogaragara n'uburinganire bwa gatandatu, ndetse kandi hazogaragarira n'uburinganire bw'indwi muri ico gisagara gihambaye. Rero mwitegereze, murabona ko kandi no mu rutonde ubwo buri muhungu n'umukobwa w'Imana yajemwo ngaha ku isi mu mubiri w'ibanga w'Imana, ariryo shengero ryayo, mw'urwo rutonde nyene nibwo ruzoba ruri no muri ico gisagara. Abahungu n'abakobwa b'Imana babayeho mu bihe vyaheze, nk'akarorero intumwa ziri mu gice co hasi c'igisagara. Ico gituma intumwa 12 zizoba abami 12 hariya bicaye batatu kuri buri rembo, kuko igisagara reka turabe, umwe azoba yicaye kuri buri rembo, kuko igisagara gifise amarembo 12. Umwe rero azoba yicaye imbere ya buri rembo, kuko ku irembo ry'igisagara hariya mu isezerano rya kera hicara umucamanza. Rero bo bazoba bari ngaho. Nico gituma Kristo yababwiye abigishwa biwe igihe bamubwira bati, yavuze ati nta n'umwe yaretse se canke nyina canke abana atazobihembegwa umurengera hamwe n'ubugingo budashira. Abigishwa baramubwira bati, natwe mbega tuzoronka iki? Kristo arababwira ati, mwebwe muzokwicara ku ntebe 12, mucire urubanza imiryango 12 ya Isirayeli. Rero dushobora kubona yuko bazoza intumwa, kandi aho niho hazoba urubanza rwo mu bwoko bw'Abaheburayo, imbere y'ayo marembo y'ico gisagara gihambaye Yerusalemu musha. Mw'ico gisagara imbere hazoba hari abacunguwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Rero mu rutonde ubwo bagaragariyemwo ku isi, mwitegereze intumwa zagaragaye ngaha hasi. Aho rero niho bashirwa no mu ico gisagara, kuko kino gicapo gishushanya ishengero rya Yesu Kristo, ndetse kandi kino gicapo gishushanya Yerusalemu musha, kuko uburyo nyene Imana yubakamwo ishengero ryayo ni nako izokubaka ino Yerusalemu nshasha. Ubwo niko nyene rutonde rw'inyubako y'ingoro ya Mose hamwe n'ingoro
ya Salomo. Aquí tenemos el atrio, Aha turahafise que es de igice Adán co hanze hasta Cristo, ari kuva kuri Adamu kugeza kuri Kristo. Aha naho turahafise a la kuva ngaha kugeza séptima edad de la iglesia. mu gihe c'indwi c'ishengero ry'abanyamahanga turahafise ahera El templo, h'ingoro, porque la iglesia es el templo kuko de ishengero Jesucristo. ni ingoro ya Yesu Kristo. Aha naho mu gihe c'ibiro komeze furuka ngaha turahafise Santísimo, ahera ha ese templo cane espiritual. hino ngoro yo mu by'ubw'inkwemu ya Yesu Kristo. Y de acuerdo a cómo Kandi nk'uko han estado manifestados los hijos de Dios hamye en hagaragara el cuerpo abana b'Imana mu de banga wa Kristo, estarán ni en nako la Nueva Jerusalén. bazoba bari muri Yerusalemu nshasha, Es una ciudad en arico forma gisagara umugwa umeze nk'umusozi, los hijos ahazoba abahungu n'abakobwa b'Imana abacunguwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Ni ukuvuga azoba ari que umusozi tendrá esa forma uzogira de pirámide uzomeze nka y piramide, que en la parte kandi baja mu gice co hasi 2400 hazoba hari ibirometero 2400, o sea, ni 1500 ukuvuga ngo millas, mire 1500, y cada uno vivirá kandi umwe wese en el azoba mu kibanza que representó la edad que le tocó. cashushanijwe n'igihe yemerewe kubamwo. Rero Nuestra edad, igihe cacu vean ustedes, mwitegereze, es la edad de la ni piedra igihe angular, la c'ibiro edad komeze furuka igihe del trono c'intebe de Jesucristo ya en Yesu su Kristo iglesia. mw'ishengero ryiwe. Y ahora vean Rero murabe dónde estaremos nosotros aho twebwe tuzoba en turi esa gran ciudad. muri iki gisagara gihambaye. O sea que la bendición Ni más ukuvuga yuko grande umugisha es ukomeye para los cane escogidos de Dios ari uwo batonejwe del n'Imana día postrero, wo ku munsi wa y esa nyuma, es una bendición kandi uwo para n'umugisha toda la eternidad. w'ibihe bidashira. Es tan grande la bendición de Dios Urahambaye cane umugisha w'Imana para los escogidos del ku día batonejwe bo postrero, ku munsi wa nyuma, que kugeza ubwo no hay palabras ata para majambo expresar la bendición tan tworonka grande yo kwerekana yo kugaragaza uwo mugisha udasanzwe eligió para uw'Imana nosotros yadutoranirije desde antes de la fundación. isi itarashigwaho ifatiro. En esta ciudad Muri ico gisagara de c'amamire 1500 millas, 1500 n'amamire 1559, ariko turavuga ati mire 1500, ni ukuvuga ngo ibirometero 2400 kugira ngo dukwize. Mwitegereze, aho niho tuzoba ibihe bidashira. y dice que al que Kandi quisiere, biravugwa ko ubunesha Kristo yavuze ngo nzoma kwicarana nanje hehe ku ntebe yanje y'ubwami. y también Ndetse kandi hay un sinnúmero de bendiciones hariho n'imigisha myinshi cyane itagira igitigiri kuri twebwe ababayeho muri iki gihe c'iherezo. Rero iyo migisha yose iyo tugiye kuronka en la Nueva Jerusalén muri Yerusalemu musha estarán reflejándose izoba en iriko este tiempo final iragaragazwa muri iki gihe c'iherezo kuri twebwe twese hamwe no mu gihe cacu. lo que Dios tiene para nosotros para Ivy'Imana toda la idufitiye ibihe eternidad, bidashira se estará reflejando y se estará bizogaragara manifestando mu buzima bwacu en este tiempo final. muri iki gihe c'iherezo. Y ahora Kandi rero podemos ver el porqué dushobora kubona impamvu hemos de recibir tugiye un cambio. kuronka impinduka, tugiye guhindurwa. Esa es la misma transformación Uko ni nako guhindurwa que nyene para el planeta Tierra uko ku mumbe w'isi azoba la etapa en ari la cual intambuko pasará iyo por fuego, isi no izoca solamente fuego mu físico, muriro, sino atari umuriro usanzwe ariko umuriro w'Imana, será cambiado kandi isi el planeta Tierra. izohindurwa. Y eso se refleja en Kandi nosotros ivyo bishushanirizwa muri twebwe, cuando seamos transformados. ivyo bizoshushanizwa muri twebwe igihe tuzohindurwa mu buryo buboneka, El cambio. hanyuma tugire impinduka, tugire umubiri mushasha. Y en la iglesia de Jesucristo, como N'ishengero rya Yesu Kristo nk'umubiri w'ibanga refleja naryo la nyene edad de la piedra angular. rirashushanwa mu gihe c'ibiro komeze furuka, La iglesia de rirahindurwa Jesucristo ishengero de rya lo Yesu que Kristo rigahinduka rikareka kuba uko ryari rimeze de edades terrenales mu a bihe una vyo edad ku isi celestial. rikaja mu gihe co mw'ijuru. Y la iglesia de Jesucristo N'ishengero rya Yesu Kristo
rizohindurwa rireke kuba uko ryari rimeze mu ntambokondwe cyangwa mu bintu by'ishengero ry'abanyamahanga turiko turavuga mu buryo bwa kimuntu, kuko bamwe ari abantu baciye bugufi, abari bagize ishengero rya Yesu Kristo, abacunguwe n'amaraso ya Kristo, kandi bamwe baba ku isi, umwe wese akora ibikorwa vyiwe byo ku isi, ariko mu nganje y'ubwiza y'imyaka 1000 ya Kristo ishengero rizoba ryahindutse, rireke kubamwe abantu baciye bugufi boroheje, ribemwe abami n'abaherezi baganzanije na Kristo imyaka 1000 hanyuma n'ibihe bidashira. Ishengero rya Yesu Kristo rironka impinduka mu gihe cibuye rigumye imfuruka, aho marayika aratandukanye n'abandi yagaragaye muri iki gicu mu kwa kabiri tariki 48 mu 1963 ari kumwe n'abamarayika ndwi ntumwa ibihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga. Mwitegereze, nta n'umwe mu bamarayika ndwi yashoboye kuzana izi mpinduka, kandi nta bukozi na bumwe bw'abamarayika ndwi ntumwa hashoboye kuzamwo impinduka z'imibiri yacu ifatika. Ariko ku munsi wa nyuma hazoba hariko harakora marayika aratandukanye n'abandi biciye mu mubiri w'umuntu muri marayika wa Yesu Kristo, kandi azoba ariko araduha ijambo ry'iwe rirema kugira ngo haze zino mpinduka izoba yasezeraniye twebwe twese. Azoba ariko araduha ijambo rirema ry'Imana, ubutumwa bw'inkuru nziza ihoraho, aribwo butumwa bw'igihe cy'ibireko bizifuruka, kandi azoba ariko araduha guhishurirwa ukwizera kwizamurwa, ariko guhishurirwa kukuza kwa kabiri kwa Kristo, ukuza kwa marayika w'isezerano, ukuza kwa marayika yaratandukanye n'abandi aje ku munsi wa nyuma, kandi ariko aragaragara biciye mu mubiri w'umuntu, biciye muri marayika wiwe ntumwa, aduha bityo ijambo ry'iwe rirema kugira ngo turonke uguhindurwa kwacu ku munsi wa nyuma. Ariko biciye mu ubwo butumwa, ubwa mbere na mbere arahamagara abatonejwe n'Imana bose. Ubwo butumwa bwarashushanijwe n'ijuru rirenga ry'inzamba byo muri Matayo igice ca 24 murongo 31, igihe Yesu yavuze ati azotuma abamarayika biwe n'ijuru rirenga ry'inzamba bakoranye abatonejwe biwe. Ndetse kandi no mu byeshuro Yohana igice ca 1 murongo w'10 na 11, Yohana yaravuze ati ku munsi w'Imana nari muri mpwemu, numva inyuma yanje ijuru rirenga nk'iry'inzamba rivuga riti, ndi Alfa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma. Alfa na Omega ninde? Uwa mbere n'uwa nyuma ninde? Ni umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Ryari ijwi rya Yesu Kristo ku munsi wa nyuma mu kimpumbi c'indwi, ku munsi w'umwami. Iryo Yohana yaryumvise rivuga nk'ijuru rirenga ry'inzamba, no kuvuga yumvise ijwi rya Kristo marayika w'isezerano, marayika aratandukanye n'abandi, avuga biciye muri marayika wiwe ntumwa, avuga ibintu byose bitegerezwa kubaho vuba. Kuko murabe, igihe yaryumva rivuga avuga n'ijwi rirenga ry'inzamba, yamuhishuriye igitabo cy'ivyahishuriwe Yohana. Yari Kristo biciye muri marayika wiwe ntumwa, ashira ijambo ryiwe muri marayika wiwe ntumwa. Niwe yahaye Yohana intumwa kunda guhishurirwa kose kw'ivyahishuriwe Yohana. Uno mu marayika ni marayika ntumwa w'igihe cy'ibireko bizifuruka, hamwe n'ikiringo c'ubwami, afise ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, ari nawe ku munsi wa nyuma niwe arungikwa kw'ishengero rya Yesu Kristo, nk'uko Yesu Kristo yavuze mu byeshuro Yohana igice ca 22 murongo wa 16, tijewe Yesu ntumye umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ivyo kubw'amashengero. Ninde Yesu Kristo atumye? Ni marayika wiwe ntumwa. Kugira iki? Gushingira intahe bino bintu byose bitegerezwa kubaho vuba, kugira ngo ashingire intahe bande? Ishengero ryiwe, ndetse kandi n'isi yose y'ivikagera,
amahanga yose indimi n'amoko yose. Kandi n'ibiciye muri marayika we ntumwa gusa, ni naho ku munsi wa nyuma tuzoshobora gutahurira ibanga ryo kuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe, ariryo banga ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo. Iryo ni ryo banga ryo kuza kuno mumarayika yaratandukanye n'abandi, ari waza ku munsi wa nyuma agaragariye mu mubiri w'umuntu muri marayika we ntumwa, kugira ngo aduhe ukwizera, ni ukuvuga ngo uguhishurirwa, kuduhesha guhindurwa no kuzamurwa muri iki gihe cy'iherezo. Kandi uko guhishurirwa guciga neno ukuza kwa kabiri kwa Kristo nk'intare y'umuryango wa Yuda, nk'umwami w'abami, hamwe n'uganza abaganza mu gikorwa ciwe co kwisubiza ivyiwe. Rero Kristo mu kuza kwiwe kwa mbere yari umuco w'isi, izuba rikayanganye, ryarakayanganiye mu bugingo bw'ibiremwa abantu, kugira ngo uwo muco ukore ukuvuka bwa kabiri, kugira ngo uwo muco ukore ukuvuka bwa kabiri ko mu buringanire bwa gatandatu, ukuvuka bwa kabiri kw'imibiri ya teofaniya y'abahungu n'abakobwa b'Imana. Rero kugira ngo habeho ukuremwa k'umubiri uhoraho, uwo yadusezeraniye twebwe abahari hamwe n'abapfuye bizera Kristo arakayangana, marayika w'isezerano, marayika aratandukanye n'abandi, akigaragariza mu ishengero ryiwe biciye muri marayika we ntumwa, kugira ngo ahindure imibiri yacu, azure n'abapfuye bizera Kristo. Kandi wakomeza kuba umuco w'isi, ni umuco w'isi mu kuza kwiwe kwa mbere, kandi n'umuco w'isi no mu kuza kwiwe kwa kabiri, kuko ni marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho, niwe muco umurikira umuntu wese. Kandi uwo muco wari kuraza muri ino si, yaraje mu myaka 2000 heze mu mubiri w'umuntu mu gushitswa ko kuza kwiwe kwa mbere nk'umwagazi w'intama w'Imana ku gikorwa c'ubucunguzi. Ubu naho ku munsi wa nyuma araza nk'intare yo mu muryango wa Yuda, inde marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho, ahagaragariye mu ishengero ryiwe, kugira ngo aduhe ukwizera, kugira ngo duhindurwe tuzamurwe muri iki gihe cy'iherezo, kugira ngo bityo turonke umubiri musha, umubiri uhoraho, uwo yasezeraniye umwe wese muri mwebwe na jewe kandi. Kuko nk'uko mwebwe mukeneye umubiri uhoraho kugira ngo mubeho ibihe bidashira, nanje kandi ndakeneye umubiri uhoraho. N'ubu sindawuronka, ariko yarawunsezeraniye. Kandi mbere yo kuronka uwo mubiri dutegerezwa kwakira ijambo rirema, ari naryo rizorema uwo mubiri musha. Natwe tuzohindurwa, hanyuma tugire umubiri musha, kuko muri iki gihe cy'iherezo turiko turumva ijwi rya marayika w'isezerano, ijwi rya marayika atandukanye n'abandi bamarayika b'ibihindurwe by'ishengero ry'abanyamahanga. Nanje kandi ndiko ndumva ijwi ry'uno mumarayika atandukanye n'abandi. N'ijwi rya marayika w'inkomeza amanuka ava mu ijuru, n'ijwi ry'ugendera ku farasi y'igitare mu byahishuwe 19, na marayika w'inkomeza amanuka ava mu ijuru mu byahishuwe igice c'10, n'ijwi rya marayika w'isezerano, ijwi rya marayika w'uhoraho, n'ijwi rya Yesu Kristo muri wewe teofaniya, atuvugisha ku munsi wa nyuma biciye muri marayika wiwe ntumwa. Iryo ni ijwi rya Kristo muri iki gihe cy'iherezo, n'ijwi rirenga ry'inzamba rya Alpha na Omega, ni kandi ijwi ry'imituragaranwe mu byahishuwe igice c'10, ari ijwi rya marayika w'inkomeza amanuka ava mu ijuru, agasemerera nk'uko intare yivuga, imituragaro-ndwi igaturagara amajwi yayo. Iryo ni ijwi rya marayika w'inkomeza, ijwi rya Kristo, ijwi rya marayika w'isezerano, ijwi ry'intumwa ya Isirayeli, hari nawe ku munsi wa nyuma azoba ariko agaragarira muri marayika we ntumwa, kandi azoba ariko arihishura biciye muri marayika we ntumwa,
yihishurira ishengero ryiwe ry'abanyamahanga bwa mbere na mbere, hanyuma yihishurire n'ubwoko bw'Abaheburayo. Nico gituma integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo ku rupapuro rwa 57 mu gitabo cy'imatanije avuga kuri n'umumarayika w'inkomezi wo mu byahishuriwe igice c'10 amanuka ava mu ijuru yambaye igicu, atubwira kino gitabo kimatanije amashashara ndwi igihishurwa mu gihe c'imituragaro ndwi yo mu vyahishuriwe igice c'10. Dusome ico canditswe kugira ngo dutahure neza imbere yo kwinjira ibwina, imbere yo kuvyinjira mu ibwina. Rero iki ni igihe c'iherezo, kuko haravuga hati mbona uwundi mumarayika w'inkomezi amanuka ava mu ijuru yambaye igicu, no mu mutwe yari yambaye umunywa w'amazi. Rero we niwihweza neza uzobona yuko no muntu ari Kristo, kuko no mu isezerano rya kera we yiswe marayika w'isezerano. Ubu rero aje neza neza ku Bayuda, kuko ishengero ryashitse ku iherezo. Byiza tubandanye. Mu maso hiwe hasa nk'izuba, amaguru yiwe asa n'inkingi z'umuriro. Muribuka wa mumarayika mu byahishuriwe igice ca mbere, uyu nico kimwe n'uwo nyene. Umumarayika ni intumwa, kandi ni intumwa ya Isirayeli. Murabibona, ishengero riba rigira rizamugwe, aje kw'ishengero ryiwe. Rero murabe ingene marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho, uyu mumarayika yaratandukanye n'abandi, ari we ari intumwa ya Isirayeli. Murabe ingene aje atumbereye Isirayeli, ariko kubera ko ishengero ryiwe rigira rizamugwe, aje kw'ishengero ryiwe. Ni ukuvuga yuko ategerezwa kugendera ishengero ryiwe, kandi iyo ni Imana igendeye ishengero ryayo. Marayika w'isezerano agendeye ishengero ryiwe, ni Yesu Kristo agendeye ishengero ryiwe ku munsi wa nyuma, biciye mu mubiri w'umuntu, biciye muri marayika wiwe ntumwa, ari nawe azoba ariko aravugiramwo ibi bintu byose bitegerezwa kubaho vuba, bityo akazoba ariko araduhamagara, ariko aranatwegeranya muri iki gihe c'iherezo, kandi azoba ariko aratandukanya bityo umuco n'umwijima. Uko niko azoba ariko aratandukanya abatoranijwe n'Imana, abana b'imfura b'Imana, abagize umubiri w'ibanga wa Kristo. Azoba ariko arabatandukanya, kuko yaravuze mu mugani w'ingano n'ugwafu ko bazoreka byose bigakurana kugeza mu gihe c'isarura, arico gihe c'iherezo, aho umwana w'umuntu azorungika abamarayika biwe. Aho niho rero hazoba iryo tandukaniro ry'ingano hamwe n'ugwafu. Ingano zishushanya umuco, kandi n'abana b'Imana, abana b'umuco. Mutagatifu Pawulo hamwe n'izindi ntumwa baratubwira ko turi abana b'iki b'umuco. Ntabwo turi abana b'umwijima, ariko turi abana b'umuco. Kandi muri iki gihe c'iherezo hariho itandukaniro ry'abana b'umuco hamwe n'abana b'umwijima. Iryo ni ryo tandukaniro ry'ingano hamwe n'ugwafu. Kandi mu bihe byaheze, mwitegereze Mutagatifu Pawulo yaravuga ko umuco atana hamwe wari uhuriye n'umwijima. N'abana b'umuco, ari bo abagize ishengero rya Yesu Kristo, nta na hamwe bahuriye n'abana b'umwijima. Ico gituma yigishije ko abana b'umuco, ari bo abagize ishengero rya Yesu Kristo, bari bahamagariwe kuba mu muco, kubaho ubuzima bushingiye ku ijambo ry'Imana. Kandi muri iki gihe c'iherezo, abana b'umuco, ari bo bana b'umubiri w'ibanga wa Kristo,
bazoba babayeho mu gihe cy'ibireko by'imfuruka aho bahamagariwe, kandi ni naho hari umuco wa Kristo niho ugaragariye, kuko mu bihindwe by'ishengero byamaze guhera nta muco uhari, kuko ivyo bihe byararangiye. Ubu rero ahantu hamwe rudende hazoba hari umuco muri iki gihe c'iherezo azoba ari mu gihe c'ibuye rigumye imfuruka, kugira ngo uwo muco umurikire ubugingo no gutahura kw'abana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana, kugira ngo bategurirwe guhindurwa muri iki gihe c'iherezo. Nico gituma umuhamagaro w'ijwi rirenga ry'inzamba ari uwo mu gihe c'ibuye rigumye imfuruka muri iki gihe ca nyuma, kuko umuhamagaro wa Kristo wo mu bihe vyaheze wabaye biciye mu kugaragara kwa Kristo muri mpwemu yera, agaragariye muri buri mumarayika ntumwa wo mu bihe vyaheze. Hari nabo babayeho umwe wese mu kibanza aho Imana yamurungitse. Rero nk'uko igihe ca mbere cabereye muri Aziya ntoya, intumwa yacu ikaba Pawulo, igihe ca kabiri kikabera mu Bufaransa, intumwa yacu ikaba Irene, igihe ca gatatu kikabera mu Bufaransa hamwe icya gatatu mu Buhungiriya hariya no mu Buhungiriya. Igihe ca kane intumwa yacu yabaye Marte, igihe ca kane cabereye muri Ekose hamwe no muri Irlande, intumwa yacu yabaye Colomba. Igihe ca gatanu cabereye mu Budagi, intumwa yacu yabaye Ruteri. Igihe ca gatandatu cabereye mu Bwongereza, intumwa yacu yabaye Wesley. Igihe c'indwi cabereye muri Amerika ya ruguru, intumwa yacu yabaye Reverend William Branham, uwaje afise impwemu n'uburanga bwa Eliya ategurira ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Rero igihe cy'ibuye rigumye imfuruka kibera mu kibanza ku butaka bw'Abanyamerika Latine na Karayibe. Aho niho rero Kristo agaragarira, nk'uko yagaragariye muri buri mumarayika ntumwa, agaragarira muri marayika we ntumwa wo mu gihe cy'ibuye rigumye imfuruka, agahamagara kegeranya abatonjwe biwe bo mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka muri Amerika Latine na Karayibe. Kandi hageze umwe mu Banyamerika Latine na Karayibe yoba yaragiye mu kindi kibanza, izina ryiwe rikaba ryanditse mu gitabo c'umwagazi w'intama, ahazoba abaye hose umuhamagaro uzohashika, umuhamagaro w'ijwi rirenga ry'inzamba, kandi azohamagarwa yegeranizwa umubiri w'ibanga wa Kristo mu gihe c'ibuye rigumye imfuruka. Aho niho rero turonkera guhishurirwa kwa Yesu Kristo biciye muri marayika wiwe ntumwa, ko ibi bintu byose biterezwa kubaho vuba mu gihe c'ibuye rigumye imfuruka, aho twebwe tuzohindurwa, abapfuye bizera Kristo nabo bakazuka bari mu mibiri ihoraho. Kandi nihaba umuzuko bapfuye bizera Kristo hamwe no guhindurwa kwa twebwe abakiri bazima, hazoba habaye itandukaniro ryuzuye ry'abana b'umuco batandukana burundu n'abana b'umwijima, kuko abana b'umuco, abana ba Yesu Kristo izuba ry'ubugororotsi, bazogira umubiri uhoraho, kandi mu buryo bugaragara hazoba kandi habaye n'itandukaniro. Umubiri uhoraho abatejwe n'Imana nibo bazoronka, umubiri upfa nawo ubora niwo uzoronka, niwo uzoba ufiswe n'abantu bandi bazoba babaye ngaha ku mumbe w'isi. Rero dushobora kubona ingene Imana itandukanya umuco n'umwijima, nk'uko itandukanya ingano n'ugwafu, nk'uko kandi itandukanya amafi meza ikayatandukanya ikayakura mu mafi mabi, kuko kandi inatandukanya umuco n'umwijima, nk'uko kandi yatandukanije isi yumutse ikayikura mu mazi. Uko ni nako kandi muri iki gihe c'iherezo dushobora kubona ko izoba irakora itandukanirizo, kandi izoshira abana bayo mu mibiri ihoraho muri iki gihe ca nyuma, aribo bana b'umuco. Tuzogira umubiri uja mu buringanire bwose,
ari nawo mubiri tuzoshobora kugendamwo tugiye mu rugo rwa data wo mu ijuru mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Tudafise uwo mubiri nta muntu n'umwe yoshobora kuja mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Ntushobora kuja ku kibuga c'indege ngo uvuge uti ndashaka indege injana neza neza mu rugo rwa data wo mu ijuru mu mazimano y'ubukwe bwa data wo mu ijuru, ariko dukeneye uwo mubiri uhoraho ari wo azoduha kugira ngo tuje mu mazimano y'ubukwe muri iki gihe ca nyuma, ari nayo mazimano twebwe twatumiwemwo. Hahiriwe kandi arahiriwe kandi n'uwera, niko bivuga mu Vyahishuriwe igice ca 19. Haravuga igice ca 19 umurongo w'indwi ukabandanya, haravuga ngo tunezerwe duhimbagwe tuyihe icubahiro kuko ubukwe bwa wa mwagazi w'intama bushitse, umugeni wiwe ariteguye, kandi yahawe kwambara impuzu zera nziza zikayangana zitanduye. Izo mpuzu zera nziza nizo bikorwa byo kugororoka vy'abera. Umumarayika arambarira atandika uti hahigwa abatorewe gutaha ubukwe bwa wa mwagazi. N'abanyamahirwe kubera iki? Kuko nibo bazogira umubiri uhoraho kandi abazojana na Kristo mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Nitwagira umubiri uhoraho, nuko rero tuzoheza tubone Yesu Kristo mu mubiri wiwe uhoraho nyene. Ariko imbere yaho tuzoba turiko turamubona Yesu Kristo muri mpwemu yera, marayika w'isezerano, agaragaye biciye muri marayika wiwe ntumwa, atuvugisha atubwira ibintu byose bitegerezwa kubaho vuba, kandi anagaragara biciye muri marayika wiwe ntumwa, agaragaza ubukozi bwa Mose mu ncuro ya kabiri n'ubwa Eliya mu ncuro ya gatanu hamwe n'ubwa Yesu mu ncuro ya kabiri. Ariko mu marayika ntabwo ari umwami Yesu Kristo. Habandanya havuga hati hano arambarira atayo majambo n'ay'ukuri, atayo majambo n'amajambo y'ukuri y'Imana. Nikubitishwa hasi, no kuvuga ngo yikubise imbere y'ibirenge by'uwo mumarayika, nikubitishwa hasi no kumusenga. Arambarira atoya asigaho ndumugura n'umugenzi wawe, kandi ni mugenzi wa bene so bafise ibyo gushingira intahe Yesu. Imana bariyusenga, kuko bashingira intahe Yesu baba bavugishwa na mpwemu. Uyu mumarayika ntabwo yemeye ko Yohana amusenga, kuko uno mumarayika ntabwo ari umwami Yesu Kristo. Nubwo muri uno mumarayika hari kuba hagaragariye Yesu Kristo, Yohana kandi yabonye Yesu Kristo agaragariye muri marayika wiwe, ico gituma yashatse kumusenga, ariko ntabwo yemeye ko amusenga. Uyu mumarayika ni umuvugishwa n'Imana, umuvugishwa n'Imana w'igihe cy'uburekomezi furuka hamwe n'ikiringo c'ubwami. Nico gituma atemeye iryo sengesho. Mu gice ca 22 umurongo wa 6 kugeza ku 9, naho nyene yaragerageje kumusenga, marayika yongera kumubwira atoya asigaho. Nene kubera ko Yohana yagerageje gusenga marayika inshuro zibiri zose, nyuma yuko marayika yari yamubwiye ko atobikora, kuko yabonye marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho Yesu Kristo muri mpwemu yera, yamubonye agaragariye muri marayika wiwe ntumwa mu gushitswa kw'amasezerano ahwanye n'iki gihe c'iherezo. Kandi yamubonye ariko aravuga nk'uko intare yivuga. Yamubonye avugira muri marayika wiwe ntumwa ahishura ibanga ry'ikimatanije c'indwi. Yamubonye avuga n'ijwi rirengaje nzamba, ahamagara yegeranya abatoranijwe b'Imana bose. Ariko mwibuke
ni Yesu Kristo, marayika w'uhoraho, marayika w'isezerano, niwe akora bino bintu biciye muri marayika we ntumwa. Kubw'ivyo rero marayika we ntumwa ntabwo ari umwami Yesu Kristo, we gusa ni igikoresho umubiri w'inyama wo Yesu Kristo azoba ariko arakoresha muri iki gihe ca nyuma, kugira ngo ahamagare kandi yegeranye abatonejwe biwe bose, bityo aheze atandukanye ingano hamwe n'ugwafu, atandukanye amafi meza hamwe n'amafi mabi, bityo aheze atandukanye umuco n'umwijima. Rero dushobora kubona ingene ivyabereye hariya mw'itanguriro, igihe Imana yavuga ati ntihabeho umuco ukabaho, Imana igatandukanya umuco n'umwijima, hanyuma bishitswa haba mu kuza kwa mbere kwa Kristo kuba yari umuco, kandi murabe hariya harabayeho naho nyine itandukanirizo. Abana b'umuco ari bo bahungu n'abakobwa b'Imana, amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugabo cy'umwagazi w'intama. Murabe ingene bakurikiye umuco kandi bahindutse abana b'umuco, kandi Kristo yavuze kuri bo ati namwe muri umuco w'isi. Ni kuvuga yuko ico Kristo ari naco abana biwe bari, kuko ni abana b'umuco. Nico gituma Imana yereka abana bayo ingene babaho ngaha ku mubumbe w'isi nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Rero muri iki gihe ca nyuma, nk'uko mu gihe ca Yesu, Matayo aravuga igice ca 4 umurongo wa 12 ukabandanya. Yumvise ko Yohana yashize mu ibohero, aja i Galilaya, yimuka i Nazareti, aja i Kaperinaumu hafi y'ikiyaga mu rugabano rwa Zebuloni na Nefutali, ngo vyanditswe na Yesaya yavugishwa n'Imana bishike, ngo igihugu ca Zebuloni n'igihugu ca Nafutali aherekeye ku kiyaga hakurya ya Yorodani i Galilaya h'abanyamahanga, abantu bari bicaye mu mwiza babonye umuco mwinshi, kandi abari bicaye mu gihugu c'urupfu no mu gitutu cago umuco urasiye kuri bo. Guhera ubwo Yesu atangura kwigisha ati mwihane, kuko ubwami bwo mw'ijuru buri hafi. Uko niko rero hatanguye gukayangana, uko niko yatanguye gukayangana mu bantu baba i Zabuloni n'i Nefutali, ariho hahwanye n'ikibanza c'i Galilaya. Hariya niho yatanguriye ubukozi bwiwe, nuko umuco utangura gukayangana. Nico gituma yashobora kuvuga ati ndi umuco w'isi, kandi uwunkurikira ntazogendera mu mwiza, ariko azogira umuco w'ubugingo. Ni ukuvuga ngo ubugingo budashira, kugira ngo ashobore kubaho ibihe bidashira. Muvugishwa n'Imana Yesaya mu gice c'9 yari yavuze ko umuco uzokayangana, kandi mu bukozi bwa Yesu uwo muco warakayanganye. Kristo akayanganira mu banyagalilaya. Rero mu buryo bw'impemu yamye akayangana uva mu gihugu mu kindi, akayanganira mu bugingo bwacu, mu bugingo bw'abana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana, nk'uko Mutagatifu Pawulo yavuze muri kimwe mu vyanditswe nabasomeye, no kuvuga mu gice ca 4 mu Bikorinto ba kabiri umurongo wa 3 kugeza kwa 6, aho yavuze atariko nambo ubutumwa bwiza twahawe butwikirirwa abahona, nibo batizera, bamwe Imana y'iki gihe yahumye imitima, ngo umuco ntubakire ubutumwa bwiza bwa Kristo
bwa Kristo. Murabe ingene umuco ukayangana biciye mu kuvugwa k'ubutumwa bwiza. Niwe shusho y'Imana, no kuvuga yuko Kristo ari shusho y'Imana. Kuko tutigisha abantu ibyacu, ariko tubigisha ibya Kristo Yesu ko ari we mwami, natwe yuko turabashumba banyu ku bwa Yesu. Imana imwe yavuze ngo umuco wake uvuye mu mwiza, niyo yakiye mu mitima yacu kwerekana umuco, niwo kumenya ubwiza bw'Imana buri mu nyonga ha Yesu Kristo. Murabe igituma wakira mu mitima yacu, waka kugira ngo umurikire gutahura k'ubwiza bw'Imana buri mu nyonga za Yesu Kristo. Kandi kuri uno munsi wa nyuma, mu kibanza gishushanwa n'Izaburoni hamwe n'Inefutali, i Galilaya h'abanyamahanga, hakurya ya Yorodani, aho habaye ijya miryango ya Zebuloni na Nefutali. Rero kuri uno munsi wa nyuma, umubiri w'ibanga wa Kristo mwitegereze, nk'uko muri Isirayeli yo ku isi hari imiryango 12, kandi kuza kwa mbere kwa Kristo murabe ingene yagendagenze muri Isirayeli yo ku isi. Kandi habaye no miryango 12 aho Kristo yatanguriye ubukozi bwiwe, hari i Galilaya, kandi ni naho umuco wakiye ukomeza kwaka muri Isirayeli yose. Rero Isirayeli yo mw'ijuru, ariryo shengero rya Yesu Kristo, yamye igendagenda ava mu gihugu mu kindi, mu bibanza byo muri Aziya ntoya hariya mu banyamahanga. Aho niho hakanyangana umuco wa Kristo, kuza kwa mbere kwa Kristo, ugwishyurwa kuza kwa mbere kwa Kristo ku bw'agakiza. Hanyuma yakayanganiye mu Burayi mu ntambako 5 canke mu bihe 5 byabereye hariya. Hanyuma yakayanganiye muri Amerika ya ruguru. Ubu naho ukuza kwa mbere kabisezerano kuza kwa Kristo, ari we yamye agaragariye muri bamarayika n'intumwa b'ibihendwe by'ishengero, agaragarira ku munsi wa nyuma muri marayika w'intumwa. Kandi akayanganira hehe? Hariho ikibanza, icyo nico kibanza cy'Amerika Latine na Karayibe, arico gishushanwa na Zabuloni hamwe na Nefutali, i Galilaya y'abanyamahanga. Kandi abantu bari bicaye mu mwiza babonye umuco mwinshi, kandi bari bicaye mu gihugu c'urupfu no mu gitutu cago, umuco urasiye kuri bo. Ubu rero hashitswa kandi rino jambo muri Amerika Latine na Karayibe. Aho tuhafise Amerika Latine na Karayibe, akarere k'umwijima hamwe n'igitutu c'urupfu, kuko ni kibanza ibihugu vyateye imbere vyita Amerika Latine na Karayibe, biyita nk'ikibanza kidateye imbere, aho hari ibibazo vyinshi vy'imibano, ubutunzi na politike, ndetse n'ibibazo by'ubwoko butandukanye. Ndetse no mu mubumbe w'isi nawo nyene wose uri mu mwijima hamwe n'igitutu c'urupfu. Ariko murabe ingene Kristo yamye akayanganira ku mubumbe w'isi mu bihugu bitandukanye, ivyari biri mu mwijima hamwe n'igitutu c'urupfu, yakayanganye biciye mu ntumwa ya buri gihe. Rero haramukiwe Amerika Latine na Karayibe. Icyo nico kibanza aho we kuri uno munsi wa nyuma azoba ari karakayanganira biciye mu kwigaragaza kwiwe, yigaragazira muri marayika w'intumwa, atubwira ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, ubutumwa buhoraho
kugira ngo bityo biciye mu kuvugwa k'ubutumwa bwiza hakayangana umuco wo kuza ku mwami, kuza kwa marayika w'isezerano muri iki gihe c'iherezo muri Amerika Latine na Karayibe. Petero aratubwira muri Petero wa kabiri igice ca mbere umurongo wa 19 atariko turafise ijambo ryavugishijwe ryarakomejwe kurushiriza, mugira neza ko murishira ku mutima, ni nk'itara ryakira ahacuze umwiza rigakesha ijoro rikageza aho inyenyeri co mu gaturuturu kizobandurira mu mitima yanyu. Kandi Kristo yaravuze ati ni jewe inyenyeri ica ibibatsi yo mu gaturuturu. Kristo mu kuza kwiwe ko ku munsi wa nyuma ni inyenyeri ica ibibatsi yo mu gaturuturu, ndetse kandi ni izuba ry'ubugororotsi rikayanganye. Kubera iki? Kugira ngo rikayanganire mu bugingo bwacu no mu mitima yacu, riduhe bityo umuco uguhishurirwa kukuza kwiwe, ukuza kwa marayika w'isezerano, ukuza kwa marayika yaratandukanye n'abandi agaragaye ku munsi wa nyuma, nuko bityo yakire mu bugingo bwacu hamwe no mu gutahura kwacu, duhamagagwe, twegeranwe, dutegurirwe guhindurwa muri iki gihe ca nyuma. Turiko turaba mu gihe ubwo Imana iriko iratandukanya umuco n'umwijima, kugeza ubwo izoduha umubiri uhoraho. Aho rero hazoboneka neza neza iri tandukanirizo mu mwuzuro ry'Imana izokora. Ariko ngaha mu gushirwa mu gihe cy'uburiko bizifuruka, mwitegereze dutandukanwa n'ibihendwi by'ishengero ry'abanyamahanga, kuko Imana iriko iratandukanya umuco n'umwijima. Ibihendwi by'ishengero ry'abanyamahanga biri mu mwijima, kuko umuco Imana yagaragaje muri byo waraheze, kuko haramaze guhera kugaragara kwa Kristo biciye mu bamarayika ntumwa. Kandi zino ntambuko z'ishengero zaraheze, kandi abasigaye muri izi ntambuko basigaye mu ntambuko ziri mu mwiza w'umuzimagiza, mu mwijima. Ariko Imana iriko iratandukanya abana b'umuco, iriko irabatandukanya ngaha mu gihe cibuye rikomeze ifuruka, kuko iyo itandukanya umuco n'umwijima. Igihe cy'uburiko bikomeze ifuruka ni igihe c'umuco w'Imana muri iki gihe c'iherezo, ni igihe c'umuco uhoraho mu nganje y'imyaka 1000 hamwe no mu bihe bidashira. Nico gihe kimwe rudende kitazojamwo umwijima, ariko kizoba ari igihe c'umuco mu nganje y'imyaka 1000 hamwe no mu bihe bidashira. Kandi aho tuzobona Imana itandukanya umuco n'umwijima. Kandi abana b'Imana ni umuco w'isi, kandi yo irabahamagara, ikabegeranya, ikabashira, ikabatandukanya n'abana b'umwijima. Turi mu gihe gikomeye cyane kurusha ibindi bihe byose, igihe ubwo Imana iriko iratandukanya umuco n'umwijima. Aribyo yamye ikora kandi no mu ntambuko zitandukanye hamwe no mu bihe bitandukanye. Rero natwe nitwe turamukiwe muri iki gihe c'iherezo kugira ngo tubone ico arico itandukanirizo ry'umuco hamwe n'umwijima. Kandi ibyo ni navyo nyene biba iyo izuba ribonetse. Habiki izuba uko rigenda rirasa rigenda rihinda umwijima, nuko rikagenda rizana umuco. Mwe mushobora kubona kwizuba iyo rirashe
ritangura kwerekana umuco utangura kuboneka, umwijima nawo ugatangura kugenda usubira inyuma. Nk'akarorero, izuba rirashe rikarasira mu kibanza, turabe mu kibanza ca Isirayeli, izuba rikarasa mu gatondo, ariko mu bibanza biba biri kure cyane haba hari umwijima. Kandi uko izuba rigenda rirasa, rigenda rihinda umwijima, nuko rikagenda riwuhinda riva mu buseruko rigana mu burengero. Kandi rishitse mu burengero izuba, hanyuma turibona riwuhinda uwo mwijima riva mu burengero rija mu buseruko. Ni ukuvuga yuko ari umuco, ni umuco ugenda uhinda umwijima, umwijima nawe ukagenda uhunga umuco, kuko ahari umuco nta mwijima uhaba, kandi Imana ni umuco. Cyo gitano nababwiye kandi ko nko mu gihe mwebwe, nubwo mwaba muri mw'ijoro ryijimye cyane, mu gihe mwogirirwa ibaka ryo kuraba mu buringanire bwa gatandatu cyangwa mu buringanire bw'indwi, mwebwe ngaho mwobona ibintu byose biboneka neza, kuko aho nta mwijima uhaba, nta muzimagizi uhari, kuko Imana ari wo muco iri ngaho. Kandi Imana itandukanya umuco n'umwijima. Rero twarashitse mu gihe c'ubwiza kurusha ibindi bihe byose, igihe cy'ibireko bifuruka, igihe c'umuco ku bana bose b'Imana, aho Imana iriko irahamagara yegeraniriza abatonejwe bose. Kandi iyo ni Imana itandukanya umuco n'umwijima. Kandi umuco uriko urakayanganira mu gihe cy'ibireko bifuruka muri Amerika Latine na Karayibe. None bari he abazobona umuco uriko urakayangana muri iki gihe cy'iherezo? Turi hano muri Amerika Latine na Karayibe, tubona umuco ukayangana mu gihe cy'ibireko bifuruka mu kibanza ku butaka bw'Amerika Latine na Karayibe. Ubu nibwo butaka ahashikiriza igihe cy'ibireko bifuruka, ahabera igihe c'ahera cyane h'ingoro y'umujyi w'impwemu ya Kristo. Kandi hamwe n'Abanyamerika Latine na Karayibe nibo ariko yubakisha igihe cy'ibireko bifuruka, ariko yubaka ahera cyane h'ingoro y'umujyi w'impwemu, no kuvuga ngo h'ishengero ryiwe. Abanyamerika Latine na Karayibe abenshi muri bo ntibazi umugisha udasanzwe uwo kuva isi itararemwa Imana yageneye. Imana yabageneye mu mugambi wayo igenera Amerika Latine na Karayibe. Ni umugisha ukomeye cyane atagihugu na kimwe cigeze kuronka. Kandi umugisha wagenewe ubwoko bw'Abaheburayo gusa nibwo bashobora kuronka, kuko mu bwoko bw'Abaheburayo hazoba hari intebe y'ubwami y'umwami wa Isirayeli hamwe n'isi yose. Ariko twovuga ti hamwe n'umugisha w'ubwoko bw'Abaheburayo, Imana yaragenye umugisha ukomeye cyane ku gihugu c'abanyamahanga runaka, kandi yawugeneye Amerika Latine na Karayibe. Ni ukuvuga ko mu bihugu by'abanyamahanga umugisha ukomeye cyane waguye kuri Amerika Latine na Karayibe. Kandi uwo ni wo mugisha ukomeye cyane, kuko ni umugisha yari afitiye Isirayeli yo mu ijuru, ni ukuvuga ngo ishengero ryiwe. Kandi ibintu byose Isirayeli yo ku isi izogira hariya muri Isirayeli bizogirwa n'ishengero rya Yesu Kristo rigaragariye muri Amerika Latine na Karayibe.
kandi ibyo tuzobivuga ikindi gihe kuko aho harimo ibintu byinshi twavuga. Ibintu byose Imana izogira mu bwoko bw'Eburayo, ubwa mbere bizobanza kugaragarira mu ishengero ryiwe muri Amerika Latine na Karayibe. Kandi ivyo bisobanura yuko abantu bazoba baganje mu bwoko bw'Eburayo hamwe no mu isi yose, nk'abami n'abaherezi baganzanije na Kristo, bazobanza kuba bari muri Amerika Latine. Kubera iki? Kuko aho niho hazoba hari abatonje bo mu gihe ca nyuma, kandi abapfuye bizera Kristo nabo bazozuka babane natwe muri Amerika Latine na Karayibe. Natwe tuzohindurwa muri Amerika Latine na Karayibe. Murabona umugisha udasanzwe Imana idufitiye. Kandi marayika w'isezerano, marayika aratandukanye n'abandi, ari we mwami wa Isirayeli, azokwicara ku ntebe y'ubwami ya Dawidi, azoba ari kumwe natwe muri iki gihe c'iherezo. Hehe? Muri Amerika Latine na Karayibe, ubwa mbere na mbere. Marayika amanuka ava mu ijuru yambaye igicu. Intumwa ya Isirayeli azobanza kuza kuri Isirayeli yo mu ijuru kw'ishengero ryiwe, kuko ishengero ryiwe rigira rizamurwa kandi rikenewe kuronka kwizera kuresha guhindurwa no kuzamurwa muri iki gihe c'iherezo. Kuri jewe ryari bakora ridasanzwe kubana namwe ndabashingira intahe y'Imana itandukanya umuco n'umwijima. Yesu imigisha ya Yesu Kristo, marayika w'isezerano, umuco w'inosi, ese yoba kuri umwe wese muri mwebwe no kuri jewe nanje, kandi vuba twese duhindurwe tuzamurwe muri iki gihe c'iherezo mu izina rihoraho ry'umwami Yesu Kristo. Amen kandi amen. Reka twongere dusabe Revera Miguel Marine kugira ngo aze hano abandanye igice cacu, asozere n'igice cacu muri kano kanya. Aheza ashimire Kristo kubw'umugisha udasanzwe uwo ariko araduha muri Amerika Latine na Karayibe, n'umugisha ukomeye cyane Imana itigeze guha igihugu na kimwe c'abanyamahanga, aho Imana ubwayo Aburahamu na Isaka na Yakobo, Imana y'ubwoko bw'Eburayo, izoba iriko iragaragara muri iki gihe c'iherezo, igaragarira mu banyamerika Latine na Karayibe, ikoresheje marayika wayo ntumwa muri iki gihe ca nyuma. Vyiza, reka dusabe Miguel aze hano. Imana ibahezagire, Imana ibarinde, kandi mwese mugire umuhingamo mwiza, canke mubandanye mugira umuhingamo wuzuye imigisha ya Yesu Kristo. Ku mugoroba canke mw'ijoro, mbega ni kwisa yiyoga Miguel aho tuza kuba muri Buga, tuza kuba tuhari saa 9 zo ku muhingamo, Imana niyabishaka kubaza kuba bari hariya, kandi tuza kuba turiko turabona icigwa gihwanye na Buga. Miguel aza kuduha ico cigwa namba gifise ngaho, turaza kuba rero turiko turaraba muri ico cigwa ivy'Imana ishaka ko dutahura muri iki gihe ca nyuma. Ni vyiza, Imana ibandanye kubahezagira mwese, Imana ibarinde, kandi murakoze cane kuba mwateze amatwi mubikunze.